Ndabaramukije cane bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha amahoro y'Imana kugubwa neza koranirwa mu vyanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije mbaye ikaze muri kino kiganiro cacu igitondo gishasha kumbura abatari bake mumaze kumenyera ko tugisangiriramwo ijambo ryo mu gatondo ngo ritubere impamba y'umunsi ritubere ijambo ryo kuzirikana ko mu ntumbero yo kwipfurizanya igitondo gishasha Imana iba yatugiriye neza ikaturenganya ijoro ryarenganye riba ryabayemwo ibibazo bitari bike umuntu agize rusansuma yosanga ari ubuntu bw'Imana kuba twazigamwe tukaramuka amahoro. None rero dusangira amajambo y'uno munsi ni jewe Janvier Imana irambona nkuko mubibona kandi muvyumva ngarutse kugira ngo dusangire ijambo muri kino kiganiro cacu igitondo gishasha cacu c'uno munsi. Tugomba turisome mu gitabo c'amazaburi ni zaburi 119 ku murongo w'130 niho tugomba turabe amajambo dusangira muri kino gitondo. Aya majambo avuga ngo guhishurirwa amajambo yawe kuzana umuco guha abatungu ubwenge. Imana yacu nihimbazwe. Guhishurirwa amajambo yawe no kuvuga amajambo y'Imana kuzana umuco guha abatungu ubwenge. Imana yacu nihimbazwe. Bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha nano majambo ngomba kubatekerera nano majambo ngomba yuko novuga ngo mwirirwana kandi nanje niyo majambo ambereye novuga ngo impamba y'uyu munsi. Icyo ngomba gukuramo gihambaye n'ijambo ngenderwako ni jambo rivuga ngo guhishurirwa amajambo y'Imana. Guhishurirwa nibaza ko cumvikana ni hahandi umuntu ibintu atavyabazi biba binyegejwemwo novuga ngo ibanga canke amabanga wewe atazi hanyuma akaba yarabayeho uko ivyo bintu atazi agaciro n'uburemere n'itunga binyegejwe muri ivyo bintu. Hanyuma umunsi umwe igihe kimwe hagacabaho revelation, hakabaho novuga ngo ikintu kimukura igisashi ku maso cahora gituma abona ibintu imboyongo, cahora gituma ibintu atabibona neza mu kuri kwavyo, cahora gituma kandi ubwenge bwiwe budatahura ivyo bintu. Hanyuma umunsi umwe novuga ngo akavyuka yumva canke akumva hari ikintu novuga ngo gikorokeye mu bwenge gikuyeho igipfungu cari kihari catuma umenga ivyo bintu ntavyumva, nta butunzi abibonamwo, nta gaciro abibonamwo. Hanyuma rero cette fois agaca yumva novuga ngo nkaho umengo yahora ari impumyi hanyuma arahumutse agaca abona ukuri kose kandi agatahura ukuri kose, atahura kandi atahura abona. Imana yacu ni dutabare bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Rero ngaha twumvise ngo guhishurirwa amajambo yawe kuzana umuco. Nanga novuga ngo Mana muremyi w'ijuru n'isi, guhishurirwa amajambo yawe narabibonye, narabikurikiranye, nasanze bizana umuco mu buzima bw'umuntu yahishuriwe amajambo y'Imana. Umuntu iyo atarahishurirwa amajambo y'Imana abaho mu buzima bwuzuye umwiza w'umuzitanya, umwiza w'umuzimagiza. Ariko amaze guhishurirwa amajambo y'Imana, kubera yuko ukuyahishurirwa kuzana umuco, wa muntu agaca avuga ngo none ngenda ahabona kuko nize kwizera, kuko natahujwe ivyo kwizera Imana umuremyi w'ijuru n'isi. Imana yacu nidutabare. Ngomba kuvuga ngo rero
hariho agaciro, hariho inyungu zidasanzwe zinyegejwe mu guhishurirwa amajambo y'Imana. Igihe cyose umuntu iri jambo ry'Imana atararihishurirwa, atararonka novuga ngo ukundi guhishurirwa ubundi bwenge buvuye ku Mana, atararonka aho novuga ngo ni nkaho umenga aronse umwigisha amwigisha ibyo atarazi kandi akabimutahuza akabimuteramwo bikinjira, ico gihe cyose umuntu amara atarahishurirwa amajambo y'Imana, ico agomba kuri we, aho yomukura amajambo y'Imana n'ahantu yomushikana mu buzima, ico gihe umuntu cyose akimara mu mwijima, akimara mu mwiza, kuko ubuzima butagiramwo ijambo ry'Imana, ubuzima butagiramwo Imana n'ubuzima butagira umuco. Imana yacu nidutabare, kuko jambo yaje mw'isi ariwe muco umurikira amahanga. Imana yacu nidutabare. None rero nano majambo twumvise kandi ngo kuno guhishurirwa amajambo y'Imana ngo kuratanga novuga ngo ubwenge, ngo guha abatungu ubwenge. Imana yacu nidutabara. Abatungu ni abantu ataco bazi, n'abantu novuga ngo batagira ijambo, abantu novuga ngo ibi, abantu novuga ngo ataco baba bazi, abantu novuga ngo muri make abantu utohanuza, utobwira ibanga rya, utoronderamwo inama y'ubwenge. Abatungu, abantu bataratigwa, abantu bataramira akabuye k'abagabo, munyemereye ko ndabivuge muri ubwo buryo. Rero ngo aba batungu batagira ijambo, aba bantu bataratigwa, aba bantu batagira agateka, aba bantu ngo baca bahabwa ubwenge no kuba bahishuriwe, kubera ko bahishuriwe ijambo ry'Imana, bahishuriwe amajambo y'Imana, naho batari bwatirwe, naho bari abatungo, naho bari abantu batagira ijambo, naho bari abantu batokwicara mu bashinga ntahe, aba bantu ngo baca bagirane, baca bagira ubwenge. Imana yacu nidutabare. None nano majambo murabona muri kino gihe hari abayiga mu mashure ya teoloji, ivyigwa ndoramana, bakaronka impamyabushobozi mu ntunge ziduga zigashika ku rwego rwa doctorat canke professora, ibintu nyene nk'ivyo ku mashuri akomakomeye, ku buryo twokwiyumvira yuko aribo baba babizi. Imana yacu nidutabare. Ariko mugabo hari n'igihe ukurikirana ugasanga nibo bapingaye, nibo bahakanyi ba mbere. Imana yacu nidutabare. Nigeze kumva umupasiteri umwe ngo yagiye mu nama muri seminaire, mu mahugurwa, mu ruganda rw'inyigisho. Hanyuma ngo urwo ruganda umuntu w'umuconferencier yarajejwe kwigisha urwo ruganda, ariwe yarukoresha canke yakoresha iyo seminaire, aca arababwira ati imbere yuko ndabigisha, imbere yuko ndababwira ibindi vyose vyigwa ndoramana tugiye kuzorabira hamwe muri bino bihe tugiye kumarana muri no seminaire y'imisi kanaka, nagomba kubabwira yuko ndi umuate, ndi Imana sindayemera, ivy'Imana sindavyemera. Imana yacu nidutabara. Umupasiteri yavuze ngo nta kintu cambabaje nk'ico gufata itike bishoboka ry'indege cyangwa se y'urugendo rurerure, nkaza ngo nje muri seminaire nzohungukira byinshi mu bijanye n'uburongozi bw'ibikorwa vy'Imana, nk'umurongozi arongoye amashengero, nk'umupasiteri. Hanyuma nkaca nsanga umuntu agiye kuzomara iminsi aduhagaze imbere atwigisha, nawe ubwiwe Imana ntayemera. Ibi bintu muravyumva? Naciye numva nkwiye gutaha, kuko urumva nyene none yonyegije biki? Imana ntayemera, kandi turi abazizwa shengero, turi abakozi b'Imana, aje kutwigisha iki ko atavyemera? Urumva nta bindi kiretse kutuzimiza no kutwandukiza impwemu iri muri we y'ubupingayi. Imana yacu nidutabare. Rero ngo yari yarize, araminuza, aranonosora no kubyigisha, urumva ko yarabishoboye. Ariko mugabo urumva yuko
atari yarahishuriwe ijambo ry'Imana kandi atari yararonse ubwenge buva ku Mana, kuko ubwenge butandukanye n'ubumenyi. Ubumenyi ni ibyo umuntu ashobora kwiga mu mashuri akabimenya atarabizi, mugabo ubwenge ni birinjira mu maraso mu buzima bw'umuntu bikamera nk'aho novuga ngo ni ndemanwa. Ni ubwenge buva ku Mana, buva ku Muremyi yaremye abantu n'ibintu. Imana yacu nidutabara. Rero ngomba mpave nsozerera ngaha, nta mpamvu yo kuteba cyane muri kino kiganiro kiretse iyo byashitse. Tuba twifuza kugarukiriza hagufi, mugabo ngo umuntu yumve ijambo atekerewe. Ijambo rero duhagaze ko ngaha ni iri jambo ryo guhishurirwa ukuri kunyegejwe mu ijambo ry'Imana, guhishurirwa amajambo y'Imana. Hamwe twoyahishurirwa, ubuzima bwacu bwohinduka, ubuzima bwacu bwobamwo umuco. Umuririmbyi muri zino ndirimbo z'amazaburi yavuze ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo noye kugucumurako. Ivyo birisobanuye, birumvikana. Aha nahavuga ngo ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge vyanje, n'umuco. Imana yacu nidutabare, ijambo ry'Imana. Hanyuma Yosuwa nawe yabwiwe ngo ivyagezwe vyo muri ico gitabo uze wamubizirikana, uze wamubirimbura ku murango no mwijoro, niho ivyawe bizogenda neza. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, icoma tugahishurirwa by'ukuri ijambo ry'Imana, amajambo y'Imana, tutabihawe n'akenge k'abantu ngo dukurikire ivyo twumvise mu mateoloji gusa. Kwiga ni vyiza, ndabikunda. Hari n'ivyo maze kwiga, hari n'ivyo ndiko ndiga, hari n'ivyo nzokwiga. Kwiga ivyigwa ndoramana ni vyiza cane, ariko mugabo dusenga Imana tuyisabe ngo habeho guhishurirwa ukuri kw'ijambo ry'Imana. Muri kino gihe tugwije ababisigura benshi, mugabo bafatiye ku kenge k'abana b'abantu. Muri ico gihe rero barabihindukiza, barabirabisha aho bitari biraba, kubw'inyungu no kubw'ugutahura kwabo no kubw'intumbero bakeneye gushikako. Imana yacu nidutabara. Ariko jewe nawe uyu munsi dusenga Imana muri kino gihe kigoye, kirimo inyigisho zizimiza kandi zose zizananye muri Bibiliya nayo tukaba tuzi ko ari ijambo ry'Imana. Dusenga Imana ngo Mana nuduhishurire amajambo yawe, kuko abahishuriwe amajambo yawe bose ubuzima bwabo burimwo umuco, ubuzima bwabo nta mwijima urimwo, kandi naho boba batari bafise ijambo baca bahabwa ijambo, naho boba bari abantu bitwa abatungu baca baba abashinga ntahe batiwe. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cacu cuno munsi. None rero reka tugarukirize ngaha, n'abahigwi abantu bahishuriwe amajambo y'Imana, bakurikira ibyo bahishuriwe n'Imana, kuko aba bantu ntibapfa kuzimizwa n'uwo ari we wese, ntibashobora kunyiganyizwa, ntibashobora kuzimizwa n'inyigisho zipfuye zo muri kino gihe c'iherezo. Ahubwo aba bantu bahagaze neza kandi bariko bakurikirana Imana bazi, kandi izobashikana aho yabateguriye kubashikana. None nano majambo mwese abayumvise Imana n'amahoro baho mu dusenga Imana. Tuzosubira mu kiganiro igitondo gishasha c'ubutaha. Mwami w'abami Yesu, tugushimiye cyane no majambo ashimikiye ku ijambo rivuga ku guhishurirwa amajambo yawe, kuko tudashobora kuvyibwira no kuvyitahuza no kuvyiyumvisha, ariko habayeho guhishurirwa n'Imana, bica vyinjira mu bwonko, mu bwenge, mu nyama, mu magufa no mu misokoro, mu mutima no mu mushano, mu mpemu, maze bikazana umuco mu bugingo bwacu, tukabona kuba abantu bashitse bafise ijambo n'uburenganzira imbere y'Imana. Urakoze. Umuntu wese yumvise kino kiganiro akaba asanze ari ahantu bitameze neza, ivyizerwa akaba atagacira biha, canke akaba akurikirana ibintu bitari mwihishurirwa, nomugirire neza, umuguze kw'imbabazi kandi umushoboze.
gukurikirana ibintu biri mu ihishurirwa rivuye ku Mana, umwiyereke biciye mu ijambo ryawe, kuko ijambo ryawe ari ryo ugaragariramwo, ari ryo uganiriramwo n'abantu bawe, ivyo bipfuza ko bakora n'ivyo bipfuza ko bagendera. Murakoze, ivyo ugomba vyose bishishikare kuba gutyo, mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, no bisabye tuvyizeye, amen.